Africa Plus, Africa Live, turi ku kivi, turi kuri terrain, uko vyama tuma mu biro gusa, turashaka no kurubuga tukaraba abantu ingene babandanye bakora imirimo ya misi yose, nacaje nk'abari mu business twabasanga ku kivi. Africa Live, Africa Plus, turi neza muri OK Bazaar ya kera, ni muri F20. Aline Ntakaburimbo ni wewe ngaho muri Addison Company ukurikirana iby'ubudandaji ku munsi mbere nk'ubuzima bwa Addison Company ubijanye n'ubudandaji ngira ngo urabizi kuruta nta munsi wijana muri business mukora y'ibidandazwa bitandukanye mukorera ngaha mutarungitse ibidandazwa haba ruguru cyangwa mbere hanze y'u Burundi. Ayo makuru ni ego cyane ayo makuru niyo twebwe dukorana n'intara zose zigize igihugu cyacu cy'u Burundi. Inimero kujya tuba twarazitanze baraturondera bakatubwira ati twe turi kure, turi Muyinga, turi Gitega, turi Ngozi, dukeneye umuzigo udushikire. Tubabara ati nta ngorane, ku munsi nta munsi uhera tutarungitse imizigo uduga ruguru Gitega, Ngozi, Muyinga, aho baba bari hose birabashikira batiriwe baramanuka Bujumbura. Mbe muvyukuri avuze Ngozi, Gitega, Muyinga nizo ntara zitatu gusa mufise abakiriya benshi mukunda kurukamwe imizigo? Oya, ni intara zose aho mbashatse kuvuga nke muri nyinshi. Canke aho mufise abakiriya benshi gusa? Dufise abakiriya henshi, nta namwe tudafise abakiriya. Muyinga, Karusi, Ngozi, Gitega, Ruyigi, Rumonge, hose umva intara zigize igihugu cyacu cy'u Burundi cyose turafise abakiriya. Mbega nibihe bintu mu bidandazo byinshi butandukanye, ama smartwatch, ama chargeur n'ibiki, ama ventilateur, ama chargeur, nibihe mubona bihurumbirwa cyane mukunda kurungikira abantu bava bakeneye aho mu bisanzwe? Twebwe ibyo dufise byose barabirondera, n'ibyo dufise byose nta kintu na kimwe batarangura. Nk'imizigo iduga ruguru muri Kongo nukuri byose babirimo, kuko tudandaza ibijanye na telefone, umva ama chargeur, ama écouteurs, ama bluetooth, ama flash, umva batiri chargeur z'ubwoko nka bwose. Urumva rero ibyo dufise byose birimo byo tubona. Muravuga umutero nta kidandazwa kihurumbirwa gusumba ikindi hano muri Addison Company, nabo bantu baba bavyifuza birangwa? Birahari ama chargeur, ko telefone nyinshi udafise chargeur ntushobora gukoresha telefone. Ama chargeur n'ama écouteurs, abajene benshi barakunda ama écouteurs. Ushobora kubura ahantu kaba bidakenewe kugenda uravugira kuri telefone abantu bose ngo bayibone, ukoresha écouteurs ivyo biba byoroshe. Nama byose mu bisanzwe byose barabihumbira byose. Harabarangura ama smart watch ku bwinshi aho mu ntara hagati. Kubyo rero nk'abo Ngozi, Gitega n'ahandi bashobora no kutaza kuyarangura bagaca barangura kuri abo, bayagurira kuri abo bayarangura. Hambavu y'ivyo mbega ni mu Burundi gusa nta mizigo mushobora kurungika hanze y'u Burundi? Urabona ko tugeranya na Kongo na Tanzania n'ahandi ho bimeze gute? Ego hose turabarungikira muri Kongo, Uvira, Karemi, hose turafise abakiriya. Mbega nyene nta ngaruka, nta nkurikizi, nta ma challenges, nta bibazo cyo gikorwa cy'kurungika imizigo ruguru aho hategereye ngaha hafi bimuhura naco? Nta ngorane n'imwe, kuko ibintu byose tubikora mu muco. Tuba dufise ama facture aho tugiye kwirunka hose turabara ati bigiye nk'akaroro ati Ngozi, turandika ko tukavuga ati umuzigo gw'Ingozi, tukaca dutanga facture. Nta ngorane n'imwe zihari. Mbega nyene bikorwa gute mwene kurungikira? Murakoresha ama telefone agezwe smartphone canke n'ufise aga telefone gato? Bigenda gute kugira abone ko mu vy'ukuri yizere ko umuzigo uruguru mushikire canke wamushikiriye? Mwese mukabikabona gute? Mu bisanzwe muri Addison Company twaripanze, n'ufise aga telefone gato arantelefona akambare ati ndumukiriya, jewe nkaca niyaranja nkamutelefona, nkatora ikaramu akanyandikira ivyo akeneye nkabimurungikira. N'ufise telefone zijya zigezweho za WhatsApp arandungikira requisition ivyo akeneye byose, nkamuha nimero ya konti ashirako amahera, je nanje nkaca ndamupangira umuzigo, nkaja kumurungikira, tuguma dukontakta, ndamubaza umuzigo wagushikiriye nturanshikira, umuzigo uragushikiriye, uwo umushikiriye agacambwira. Nta na rimwe turigira tuzimiza umuzigo. Nta na rimwe muri muzimiza umuzigo. Mugabo rero nk'abandi bo batarwamenye ko bishoboka hano muri Addison Company, bo bikora gute kugira ngo imizigo yabo ishobore kuba
yo bashikira batarinze gutama bakiri ngaha nyene ayo bari gaci basanga aho bari. Iciza nuko baba bafise nimero yacu nibwo buryo numva bworoshe. Iyo nayo ni yagute? Nimero yacu ni ya 79 377 590 canke 61 177 590 canke 72 304 660. Zo nimero zose ziba ziriko zirakora aho uburi hose umuzigo uragushikira. No kuvuga rero wotera kama akabantu kubatira kama kahe abo bose bumva ko bacerewe kumbure batari kujana n'amajambere n'ikizungu cyo muri Addison Company. Akamono batera muri iki gihe uburyo bwo kwiyunguruza butoroshe, numva umengo kokorana ku matelefone akambwira kugira ganye ayo mahera kuko amanutse ni dépense aduze ni dépense. Urumva amaze kundungikira kuri telefone nkamurungika umuzigo umva hari hakarusha ndaho murungiki akiri waraza. Mbega nyene nk'abo murungiki abari za Academy cyangwa bashaka kuba ari ngaho za Uvira Bukavu nta ngorane bagira ivyerekeye imipaka bice bigenda gute? Jewe ikihari nuko nkora facture y'ukuri ihuye n'amategeko naca ndamurungikira jewe birashika kuri frontiere y'iwacu y'u Burundi nawe abari hakurya acamenye ingene umuziga utora kuri frontiere y'iwacu y'u Burundi kuko urumva ari hakurya nanje ndi hakurya we aca yinjira akamenya ingene asaba umuzigo isasiere nuko ushika kuri frontiere. Abo nyene bakora nivyo bararangura mbene kuri ya promotion yari maze imisi hano muri Addison Company. Ego cyane bararangura kandi akarusho kahari urumva umuntu atwara ikintu kimwe c'ibihumbi 200 n'umuntu atwara ibintu by'imiliyoni 10 urumva ntibashobora kurangura kumwe. Hari akarusho cyane kwatari bwa bimenye nibashike muri Addison Company turabafata neza.